muri komine ya Rumonge, abo muri province ya Burunga, reka mbere igihugu cyose hano haratanguye igikorwa gishasha nk'uko nabivuze aho intungane yaguye hatangure ubuzima bushya. berekane neza yuko ico cibutso gishasha cuguruwe umwe na nyene icubahiro icegera c'umukuru w'igihugu cacu Burundi baraheje de la nouvelle alliance et qui a choisi les hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères et qu'ils deviennent participants au mystère de ta croix. Nous te demandons de bénir ce monument en mémoire de ton serviteur et notre frère, Monseigneur Michael Courtney. Qu'il soit le symbole de ta puissance, qui donne aux hommes de te rendre témoignage par le don de leur vie, en imitation de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Arahejeje kuvuga igisabisho cyo guhezagira igicibutso none ubu nahagire aheza gico cibutso agihezagiza amazi ahezagiye maze iki kibanza kibe ceranda ikibanza ciza abazohasengera abazohaca baze batahukane inema nshasha ingoga nshasha zo kurondera ubumwe n'amahoro nk'uko iyi ntungane yariko irabikora ngaha muri iki gihugu c'u Burundi. N'ubu Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous. ubu naho duce bugufi twakire umuhezagiro. Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté le vœu que vous formez. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui, pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dukoma amashi kuri uwo muhezagiro duhejeje kuronka. Nyakwigendera Musenyeri Courtney twibuka narazigamye ukwemera ibisigaye nukuronka rwa rugori rw'ubutungane. Barahejeje gushira kuri ico cibutso gishasha ca nyakwigendera Musenyeri Courtney urugori rw'amashurwe.
muri make nagomba mbwire mwebwe shengero mukoraniye ngaha kw'icyatuzanye ngaha ari ugutanguza kino cibutso ca Musenyeri Michel Courtenay yagandaguriwe ngaha haraheze imyaka 22 no gutanguza ivuriro ryitiriwe wenyene kugira ngo tuze tugume tumwibuka muri iki kibanza yagandaguriwemwo. We yabaye intumwa y'amahoro, yakoze atiziganya kugira ngo muri iki gihugu cacu abarundi bashobore kuja hamwe, bashobore kwicarana kuganira ngo bumvikane ku bibazo by'abatandukanya. Ngakengurukira Cardinal Pietro Parolin yashimye wenyene kwishikira ngaha avuye Vatikano kugira ngo ari wahezagira kino cibutso kandi ahezagire n'ibyo buye rya mbere byo kubaka ibi bitaro. Ngashimira n'ubuserukizi bwa Papa ngaha mu Burundi bwakoze uko bushoboye kugira ngo uru rubanza rutungane neza. Ngengurukira n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu cacu nawe nyene kumwe n'abaje bamuherekeza baje kwifatanya n'uwo munyabanga wa leta ya Vatikano kugira ngo batanguze iri vuriro kandi n'iki cibutso. Mwese rero umukama abahezagire kandi ngasaba ko uyu Musenyeri Michel Courtenay hotanguzwa urubanza wo kuraba ko yoshigwa mu beranda kugira ngo igisabisho ciwe n'ubuvunyi bwiwe bize bidufashe ngaha mu Burundi gushikira amahoro arama eka mbere no ku isi yose. Murakoze. Nyakubahwa muserukira Papa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi muri kumwe n'intumwa yiwe, akaba ico cegera ciwe hariya ku cicaro ciwe i Roma. Banyakubahwa abasenyeri mwese dukoraniye ngaha mukoraniye ngaha, banyakubahwa bapfasoni bashinga ntahe, namwe baserukizi mwese b'ibihugu vyanyu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, namwe bene gihugu bo ngaha mu Minago mwese mukoraniye ngaha gwaruka. Tugira amahoro, tugira amahoro, musangwa amahoro, ubumwe, umutekano n'iterambere ngaha mu Minago, mu Rumonge, mu gihugu cacu cose. Twagomba dufata akanya ko bakengurukira mwese ngo tubabwiye kandi n'umunezero mwinshi turi ngaha mu kiringo ca nyenicubahiro mu gihugu cacu c'u Burundi, nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we yashimye kudutuma muri bino bikorwa vy'uno munsi. Mumfashe tumukomere amashi menshi cane. Twagomba gusubira guhikaze nukubaho neza ngaha mu gihugu cacu kwa nyenicubahiro umushitsi wacu yavuye hari i Roma atumwe na Papa Leo wa 14. Mumfashe musubire mukomere amashi menshi cane gose. Lugira tugushemeze mu ruhamba
uno munsi rero twakoranijwe ngaha mu Minago n'ibikorwa bibiri. Ubwa mbere kugira ngo dutangure icyo twita inauguration, dutanguze iki cibutso ca Musenyeri Kurtine yaserukira papa mu gihugu cacu c'u Burundi, akaba ariho yasize ubuzima mu gihe igihugu cacu cari mu bihe bidasanzwe vy'ingwano, hari mu mwaka w'ibihumbi 2003 itariki 29 z'ukwezi kwa 12 kwezi kwa Kigarama. Uno munsi rero kandi dutanguza gushira ibuye rya mbere ukubaka centre de santé, ivuriro ryo ngaha Minago mugaye zo kwakira igihugu cose, aho tuzokwama abakeneye kwivuza baza kwivuza atanumwe avuyemwo. Izo centre de santé yugururiwe bose. Uno munsi rero twibuka nko Musenyeri yitavye Imana haciye imyaka 22, kandi hari hagufi ngaha kuri iki cibutso nyene caho yagandaguriwe. Twagomba tubabwire yuko atari umuserukizi asanzwe gusa wa papa, mugabo yamuserukizi adasanzwe kuko akunda cane rwose Burundi hamwe n'abarundi bose, gushikaho yihebera amahoro n'igihugu cacu c'u Burundi. Yashitseho ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe cari mu myaka igoye, kandi yagumye akora kugira ngo amahoro no kumvikana bishobore kuganza ngaha mu gihugu cacu. Yabikoresheje ubwira bwinshi, araheza aragendera ngaha mu misozi, agendera hariya hirya iwacu mu misozi hirya no hino mu makomine, mu maparuwase ntatagiye, aho twabona yuko aciye twamubonamwo intumwa y'umuntu atahengamira, mugabo arondera ko haganza amahoro, hakaganza no kumvikana mu banyagihugu bose b'u Burundi. Ico gihe rero hari ku itariki 29 z'ukwezi kwa Kigarama 2003, aho isi yose yakubitwa n'agaca ikumva uwo muntu w'amahoro atwaguye ngaha Minago mu gihugu cacu c'u Burundi cari mu ntambara. Nimba rero ubuzima bwiwe bwagiye ico gihe, twibaza yuko ico yigishije coco amahoro, ako gacanwa kw'amahoro la flamme de paix koko kagumye kaka, ico bituma muna yuko muno munsi ari amahoro yacu mu gihugu c'u Burundi. Uno munsi rero dutanguje iciciro ciwe, turiko twumvira uwo muntu atasanzwe, kandi tubisubiye kubisubiramo n'inguvu nyinshi, tuvuga yuko igihe yari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ubuzima bwiwe bwose bushika yitaba Imana, ko atakindi yigisha atari amahoro, imbabazi hamwe n'ikigongwe no gusubiza hamwe. Iki cibutso rero tugishize ngaha Minago, aho nyene yitabiye Imana, hama kizoca kibera abantu b'ubu, de generation z'ubu n'abazokurikira, iki cibutso c'amahoro n'urumuri rw'amahoro. Kizokwama kitwibutsa ko ahantu hasigura yuko dutegerezwa kwamana ntaryo, dushira imbere kumvikana mu kuganira, kugira ngo twibukanye yuko iyo nzira ishobora kubaka amahoro ashika ku gihugu cacu c'u Burundi, ku bantu b'ubu n'abazokurikira. Igikorwa ca kabiri cari kidukonje uno munsi, nabwiye ko ari ukushiraho ibuye rya mbere kuri centre de santé tuyitiriye Musenyeri Kurtine nyene, aha nyene aho iyo centre de santé
izoca itwibutsa yuko aho urupfu rwabereye hagiye kuvuka ahubwo kubungabunga amahoro. ni ikintu twese gihambaye cyane rwose, ahabereye ikibi havuka ahubwo icyiza. iyi santa do sante rero izofasha bose ata n'umwe avuyemwo, hanyuma kandi twifuriza abazohivuza bose kuhatorera akoyokwe mu mahoro n'umutekano. hanyuma kandi iki gikorwa ciza kije cunganira ya ntumbero ya leta yuko igihugu cacu c'Uburundi co gihugu kiriko kiratembera mu mwaka w'2040 cifashe, hanyuma kikaba igihugu gitembera ahubwo mu mwaka w'2060. ivyo rero twagomba duce dusaba yuko hatoba ngaha mu Minago gusa, mu gihugu cose mwumvise hariya mu Ruyigi hari iseminari nkuru izokubakwayo. dusabe yuko mbere mu mashuri ya kaminuza yuko Eklezia Katolika ibishoboye ishobora kuzogerageza kugira ngo bafate mu mugongo, kuko turazi yuko no mu bindi bihugu hari aho bishoboka. hariya haruguru hahora ari koleji ya Mutima Mweranda, burya none tugiye inama ntaco buza yuko iba ishuri kaminuza ya Mutima Mweranda, ukongera bakadufasha kugira ngo urwaruka rwacu rugume rugenda rutera imbere. ni ivyiyumviro dushobora kuzoganira, mushobora gukorerako kugira ngo hamwe na leta turabe dufatikanya muri iryo terambere. twagomba rero ntitubarambire, dusubire kubakengurukira mwese mwashoboye kwitaba bino bikorwa vy'uno munsi, maze Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza. Le président de la conférence épiscopale, Excellences, Messeigneurs les évêques, distinguées autorités de l'État burundais, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, distingués hôtes, vous tous, chers frères et sœurs, Amahoro. C'est avec une vive émotion que je me tiens au pied de ce monument, à cet endroit où s'est déroulé un événement qui a marqué une page triste de l'histoire du Burundi et une étape douloureuse dans les relations entre les Saint-Sièges et les pays. Heureusement que l'Évangile est là, qui nous rassure. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, dit Jésus, il porte beaucoup de fruits. Ici, la vie de Monseigneur Michael Aidan Courtney, nonce apostolique, a pris la forme d'un grain de blé tombé en terre. En effet, l'après-midi du 29 décembre 2003, alors qu'il est rentré d'une visite pastorale dans cette région, le représentant pontifical, à bord de son véhicule de fonction, pour ne pas dire de son véhicule de mission, a été pris pour cible par des balles. Mortellement touché, il arrivera dans un état critique à Bujumbura, où il sera admis à la clinique Prince Louis Rwagasore avant de rendre l'âme quelques heures plus tard. Ainsi, le prélat qui s'est profusément dépensé pour la paix et la réconciliation est tombé sous des tirs dont les auteurs et les commanditaires restent encore à identifier. Événement prémonitoire. À son atterrissage, l'aéronef opérant le vol Sabena SN 877 du 4 décembre 2000, à bord duquel le nonce Courtney a effectué le tout premier voyage qui l'a conduit au Burundi, a été visé par une attaque d'armes à feu.
Le prélat a donc été accueilli par des balles à son arrivée, et ce sont aussi des balles qui ont mis fin à sa mission. Toutefois, l'essentiel à retenir, c'est que selon les témoignages unanimes de ceux qui l'ont vu à l'œuvre, Monseigneur Courtney a vécu intensément sa mission, en étant proche des petits, des sans-voix, en luttant pour la paix et la réconciliation. À sa mort, dans un message, les évêques de ce pays avaient déclaré « Nuit et jour, sans relâche, Monseigneur Michael Courtney a aidé les Burundais à rétablir entre eux l'entente et la concorde par le dialogue. Il n'a ménagé aucun effort pour rapprocher tous les Burundais sans en exclure aucun. Beaucoup de ces interventions publiques étaient des plaidoyers en faveur de la paix, du dialogue et de la fraternité. Les citations gravées sur des pierres autour de ces monuments peuvent aider à saisir combien le prélat avait les soucis de la paix et de la réconciliation et inspirer dans leur action ceux qui viendront se recueillir ici. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Le représentant pontifical a vécu au Burundi, un fils de Dieu, soucieux du sort de ses frères et sœurs, pris dans l'engrenage infernal de la violence. Comme a témoigné le pape François de vénérée mémoire, Monseigneur Courtney a été fidèle jusqu'au don de sa vie à la mission qui lui avait été confiée au service du Burundi. Oui, Monseigneur Courtney, c'est une vie totalement donnée aux autres, pétrie de compassion, d'amour du prochain, surtout des plus faibles. Monseigneur Courtney, c'est la générosité dans l'apostolat, le courage dans la diplomatie, voire la diplomatie du courage, l'audace dans l'engagement. Avec raison, Saint Jean-Paul II, qui l'avait nommé représentant pontifical en ces pays, a tenu à saluer son courage et son souci de soutenir le peuple burundais dans sa marche vers la paix et vers une plus grande fraternité, au titre de son ministère épiscopal et de sa tâche diplomatique. L'exemple lumineux et la mort tragique de ces serviteurs de l'Église ne peuvent que nous interpeller profondément aujourd'hui, encore où cette région des Grands Lacs reste empêtrée dans un conflit désormais plus que trentenaire. Dans un monde encore déchiré par de nombreuses guerres, les soucis de paix qui animaient Monseigneur Courtney restent d'actualité. Pour revenir à l'image des grains semés dans l'Évangile, Jésus a enseigné également que la fécondité de la semence jetée en terre dépend aussi de la qualité du sol où elle a été enfouie. En réalité, la semence de la vie de Monseigneur Courtney n'a pas été tant confiée à la terre burundaise qu'à nos cœurs. C'est dans nos cœurs que le grain de cette vie a été semé, et selon la qualité de nos cœurs, il a pu ou pourra germer, grandir et porter beaucoup de fruits ou pas. Nous avons béni et posé dans la première pierre pour la construction d'un centre de santé en l'honneur du prélat de Fons, pour que là où une vie a été tragiquement donnée, surgissent ou soient protégées d'autres vies. Sera également béni ici, on l'a fait déjà, la première pierre pour l'édification d'un nouveau grand séminaire propédeutique dédié au même prélat qui serait implanté dans la diocèse de Rufiji. Qui dirait que la vie et la mort de Monseigneur Courtney ne sont pas fécondes? Je suis particulièrement heureux que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, prenne personnellement part
à travers le vice-président à la présente cérémonie. Il s'est engagé sans réserve pour que le terrain d'implantation du centre de santé soit situé au meilleur endroit possible et n'a ménagé aucun effort pour que le titre de propriété soit dûment établi au nom du Saint-Siège. Et il m'est particulièrement agréable d'exprimer les vœux de remerciement au nom du Saint-Siège, exprimer une gratitude sincère et cordiale. Une mention spéciale mérite également la fraternité de l'Annonciature apostolique, née comme fraternité Monseigneur Courtney, qui par ses heureuses œuvres de charité au nom du Saint-Père a récemment gagné le nom de familles proches du pape au Burundi. En grande partie, c'est elle qui a fiancé la réalisation du monument dont l'inauguration nous rassemble. Je le remercie de tout cœur. Une gratitude vive et sincère mérite aussi les bienfaiteurs italiens qui ont envoyé des contributions. On le voit, le sang versé par Monseigneur Courtney est devenu source de solidarité sans frontières. Puisse ce sang qui a coulé tout le long de la route, depuis ici jusqu'à Bujumbura, devenir un fleuve d'amour qui vivifie et féconde également les labeurs apostoliques en ces pays, ainsi que les relations diplomatiques entre le Burundi et le Saint-Siège. Il faudrait que l'événement tragique dont cet endroit a été le théâtre confirme l'adage selon lequel Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Autorités étatiques comme pasteurs, nous devrions unir nos efforts pour œuvrer à ce que du bien jaillisse d'un drame que nous ne pouvons pas comprendre. L'un des biens que nous devons viser, outre les belles initiatives qui nous rassemblent en ce lieu aujourd'hui, c'est la justice. Dans le cas présent, la justice exige que toute la lumière nécessaire soit faite sur la disparition tragique du prélat. Le Saint-Siège, qui n'a jamais cessé de le demander à l'État burundais, apprécie vivement tout ce qui est entrepris pour que la mémoire de Courtney soit honorée aussi par la justice. Je remercie le président de la République et les autorités pour ce qui a commencé à être fait dans ce sens. En réitérant ma sincère et vive gratitude à chacun et à tous les participants à cette cérémonie, je demande au Seigneur de bénir en particulier les bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Murakose Chane.